Una. 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 Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese mubandanya kubana natwe mu biganiro vya radio televiziyo Isanganiro ikaze n'igwanyu muri ca kiyago mukunze kumva umunsi nk'uyu amango nkaya arico co kunama. Ibihugu bituwe mu karere k'ibiyaga binini vyofashanya gute mu gutora umuti w'ibiza n'isibe vyibonekeza. Imvura nyinshi yaribonekeje cane cane mu kwezi kwa gatatu no kwa kane uno mwaka wa 2024 mu karere Uburundi burimwo amazi y'ikiyaga Tanganyika n'ay'inzuzi ziseserayo harimo Rusizi arasebura ku rugero rurenze atera ibintu n'abantu abantu ibihumbi n'ibihumbi baratizabo n'abapfa barapfa. Ivyibonekeje nuko igihugu kimwe kimwe mu vyatewe n'ivyo vyago haba mu Burundi, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania canke Kenya kimwe cose cibako mu guhangana n'ivyo biza. Kunama muri kano kanya turabira hamwe ibijanye no gutorera umuti hamwe kubiza n'isibe biturutse kuri iyo myuzurira y'ikiyaga Tanganyika n'inzuzi ziseserayo harimo Rusizi rugabura Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burengero bushira uburaruko bw'u Burundi. Ingorane zihari nizihe zotora umuti gute ivyo bihugu biri hamwe. Turi kumwe n'abatumire batatu ngaha muri studio. Dr Desire Habonimana urongo igisata kijejwe gukinga no gutabara mu muryango utabara imbabare Croix Rouge y'u Burundi ndakuramukije ngo hanikaze kunama. Ndakuramukije neza Leonce mwakoze cyane kudutumira. Urakoze cyane. Justin Mulenda urumwe mu ncabwenge z'abanyekongo baba ngaha mu Burundi ndakuramukije nawe kaze kunama. Nanje ndabaramukije mwese murakoze kutuhamagara ngaha. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi nawe Remy Havyarimana urongo yishira hamwe ikigo c'ivyizigiro Maison Lueur d'Espoir amahoro cyane kaze kunama. Amahoro cyane Leonce amahoro abo turi kumwe mu kiganiro kandi n'abariko baradukurikirana. Urakoze. Kino kiganiro gitunganijwe na radio televiziyo Isanganiro ifadikanije nishira hamwe La Benevolencia. Ikibazo ca mbere ndagitumbereze iwawe. Dr Desire Habonimana urongo igisata cyo gukinga no gutabara mu muryango utabara imbabare Croix Rouge. Amazi y'ikiyaga Tanganyika na Rusizi hamwe n'izindi nzuzi yarateye abantu n'ibintu. Muri rusangi vyifashe gute kino gihe umwihwezo uno munsi mufise n'uwuhe kuri izo ngorane mubikoreramwo iminsi itari mike. Niko mvuga iminsi mugana imyaka. Murakoze cyane Leonce kuri ico kibazo kubera umuntu agiye kuraba kuri kuvyerekeye n'umuzure watewe n'ikiyaga Tanganyika vyafatekanije na Rusizi byaratumye haba ingorane nyinshi cyane cyane zijanye nuko abantu batewe nayo mazi abantu bagahunga inzu zikabomoka hanyuma ugiye kuraba nibisanzwe vyegereye ico kiyaga Tanganyika canke uruzi Rusizi ibitari bike byarahamereye nabi byarahonye mu bisanzwe hanyuma kubisanzwe ikintu nyamukuru tuvuga yuko habaye ingorane zikomeye nuko ubuzima bw'abantu abantu bahunze kuko guhunga ikintu kiza gutuma umuntu atutwiwe agatagahunga akagenda kuba ahantu atarasanzwe aba canke yakungurizwa ahantu atarasanzwe baba kwera intambara umutekano mukenye nivyo mugaba amazi nayo agacaza atuma uhunga utwawe ugahunga itongo ryawe rikaba ridashobora nko kumenyekana nk'ubu ntanze nk'akarorero ku ruzi Rusizi ugiye kuraba mu Gatumba itongo ry'umuntu biragoye kumenya aho ryaca kubera aho ryaca hari amazi ayo mazi iryo tongo ugasanga ryarimwo inzu iyo nzu y'umuntu ugaca usanga iyo nzu y'umuntu yaranabomotse canke naho yaranyengeterewe n'amazi ku buryo bw'uko ari umuntu adakinze kugira ngo abantu nimba vyumvikana yuko hari abantu bakiri mu Gatumba
mugabo uyu munsi murabona yuko leta y'u Burundi yafashe ingingo yuko bajya abantu bava mu Gatumba ku ruhande turavuga duti n'ingingo yaje mbere hageze kubera tugiye kuraba abantu kuntu uyu munsi bari babayeho mu Gatumba ugasanga umuntu ntakirara aho yahora aba ugasanga byatumye bitewe nayo mazi umuntu ava mutwiwe arahunga nukuri ni ibintu biteye agahinda rero kumwihweze rero dufise ugiye kuraba nk'ubu guhera kuri Rusizi mu Gatumba ugaca ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ruhereye ngaha Bujumbura ukabandanya ugashika muri aho twita muri Bujumbura rirare muri za Kabezi ukabandanya mu Rumonge hamukaja Makamba ugashika Inyanza Lake muri Makamba ugiye kuraba nukuri n'ibintu biteye agahinda twebwe twarahaciye umwanya utari muto n'ubu mbere tuguma turiko turahaca kubera mu byo dusanzwe dukora Croix Rouge y'u Burundi isanzwe ifashanya na leta muri ibi bijanye n'ibiza n'isibe kanatsinda Croix Rouge y'u Burundi n'umwunganizi wa leta y'u Burundi cyane muri ivyo bijanye no kugwanya ibiza gukinga no kugwanya canke guhangana n'ibiza rero umwihwezo nyamukuru ivyahononekariye ni vyinshi ugiye kuraba kandi umuntu agiye kuraba kubera nk'amazi atarasubira inyuma n'ubu ni ibintu umuntu yitega yuko bishobora naho haba hakirizu harakazuba kariko karaka amazi aguma ateze hariho abana urabona cari gihe c'amashure hari abana baca baheba amashure mu magara y'abantu urabona amagara y'abantu nk'ubu ugiye kuraba nyene ku ngaruka mbi z'uwo mwuzure wateye byononye ibintu byinshi kuko si ibyo gusa by'abantu bahunze n'ibyo abantu bahunze imiryango ihunze ihungana n'abana abana ntubasiga muhira ugiye kuraba rero abana urumva nta shuri bafise bigamwo hanyuma ubuzima bw'abantu ugiye kuraba ku magara y'abantu ahantu hateye amazi hasigaye ibintu byinshi ugiye kuraba intuze nk'utuzu twasugumwe canke imyanda ivyo ntibikibaho vyagiye gucangana n'amazi aho rero ucubona yuko mbere no mu misi bishobora kuba mike mbere n'ubu nyene uyu mwanya nyene turiko turavugana murabona yuko ikiza ca korera caciye civyukiranya mu kanya gato icure kigatumwa nuko ubwa mbere ayo mazi agitangura gutera vyaraduganye n'imyanda itari ngaha itaboneka ngaha nyene bisanzwe ku matongo y'abantu itaboneka yari yihambwe mu kuzimu mu nyuma amazi rero bigaca bidugana bigaca bisebura hanyuma mu bintu bijanye no gukinga no gutabara usanga umuntu atafashe ingingo zikomeye kubijanye n'amagara y'abantu iyo korera nayo irashobora urumva ku ruhande rumwe nivyo turiko turahangana nuko kuntu amazi yaduze janye n'ikiyaga Tanganyika vyaduze Rusizi nyene bigaca bijanirana hanyuma ku rundi ruhande hariho iyi korera nyene yaciye ihumagana urumva nakazi katari gake nivyo ariko mugabo vyose sinovuga ko ari Croix Rouge gusa irikira kuko irafashanya n'abatari bake murakoze ntumbere kwa Justin Mulenda umwe mu bakongomani baba ngaha mu Burundi ncabwenza abakongomani mu ngaha mu Burundi ariko nutuvugirwa ikongo ngira ngo uradukurikira umwihwezo nawe ugira nuwe aya mazi atere ngaha mu Burundi wari ku rugezo rumwe hajya bujya na ari ikongo ego amazi atera mu Burundi ari ku rugezo rumwe no muri Kongo tutanguye mu Gatumba nihomba ego wewe mu bahunze ego mba mu Gatumba kuri poto 14 hajya nyene amazi yarateye haciye imisi 3 mvuye mu inzu kiragwa hanyuma ngahungira ku mugenzi umwe sindaronga aho mba ubu nturaronka aho ego bamuga chambrete gusa ariko iyi Kongo naho sanga naho Kongo nahuzuye amazi ni menshi Uvira kutangura hajya ku mupaka nyene ku mupaka arateye ubwoba amazi ayandi yinjiye mu mazu ya douane Uvira abantu bari musi bakaduga
Ruhande rwa Kavimvira kubandanya imurongwe hariya hepfo Karundu ushyitse n'imboko Baraka nyene hose haratewe n'amazi ibintu ntibimeze neza Kalemi ho nduvuge site yose iri mu mazi Kalemi nari barandungikiye ama-image amapikipiki imodoka zica mu mazi toute la ville iri envahie igisagara cyose cyaratewe kabisa abantu ndi bafise aho baba barahunze mbega naho none nk'uko Croix Rouge iri kwirafasha ngaha mu Burundi Croix Rouge Kalemi na za Baraka bariko barafasha canke abandi bantu canke leta ya Kongo abatware bariko baragerageza ariko ndi barashika ku kintu kifatika neza bariko baragerageza tufuza ko bobandanya bakitaho population abantu kuko nda leta yovugwa abantu batariho ndakubaza Justin Mulenda ngowe nkaha aho uri vuga ngo uri muri chambrette uba muri chambrette ubayo n'umuryango wawe wose n'umuryango wose kabisa aho tumeze nabi chambre salon chambrette gusa jewe ngarabaho mba umugore ngamasigira icyumba n'abana aho rero meze nabi bayeho nabi ndimusinzi wapi usinzira gute uryama tardivement kubera umwanya birakomeye Remy Havyarimana Lueur d'espoir ikigo c'ivyizigiro ngira nti umwihwezo Dr Desire Habonimana muri Croix Rouge urumva ivyo avuga ni ngorane ngaha mu Burundi turabibona Justin Mulenda nawe aravuga ibindi akatereza ikongo ukumva ningene abayeho mugabo wumve ko ari umuryango umwe uba muri chambrette avuze umuryango umwihwezo wawe nawe umwihwezo nuwumvikana yuko igihugu caratewe kandi gitegwa mu buryo butamenyerewe kuko tugire tuti igihugu caratewe igihugu kandi si igihugu kimwe kuko urumva si igihugu kimwe ni ibihugu byose mu ntangamarara wavuze Tanzania wavuze Kenya ubu turiko turavuga cyane Uburundi na Kongo kubera iki dusangiye ikiyaga Tanganyika tugasangira ikiyaya ca Rusizi n'uruzi rutugabura ariko rero urumva ko ari ibintu bikomeye gose kuko mu by'ukuri abantu bageze aho bahunga ingo zabo ni ikintu gikomeye cyane kuko mu bisanzwe tumenyereye abantu bahunga ko kubera hari intambara habaye ibyago by'intambara mugabo abantu guhunga ibiza nk'ibi by'amazi ni ibintu bitakunda gushika mu Burundi amazi yegereza turaba hakagera tukomoka ego cyane kandi hakagera abantu bashika mu bihe nk'ivyo twumva Justin arimwo kuko urumva umuryango ubaye mu cumba kimwe ni ukuvuga yuko saho kuba naho kurindirira akakumbure ahova ikizere cyo kubaho neza kuko urumva umuryango uri mu cumba kimwe sukubaho mu vyukuri ariko kandi uca wibaza rero niba bo nyene badashobora gusinzira neza nkuko ariko arabivuga kandi birumvikana kuko bisobanura ko bari mu muryango bahaye indaro kumbura ntushobora kubabikira ibyo bari bafise byose umuryango wabatije icumba n'umuryango wabatije icumba nimba batakiri hano uko biri kose babatije canke bakiriha urumva nahantu ho kurindirira aho rustaho mugabo uca wibaza rero mbega baca babaho gute abo babahaye aho bakika umusaya nk'uko babivuga mu Kirundi uca wiyumvira mbega ibyo gufungura navyo bigenda gute mbega ibyo kwambara bigenda gute mbega aho bahunze gutyo bahunganye iki twumvise no mu batari bakeya bavuga yuko muri ico gihe hageze n'abashoboye guhunga
biragoye kuko umaze guhunga si cyo uba wateguye si ukwimuka ngo uvuge ngo nari natekeye ibintu rero ngo nzogende ejo ngo utegure utuntu hari uwo usanga agiye atanagarutse mu nzu ni ukuvuga rero ikigoye rero muri iki mu mwihwezo je mbonamo ni uko bahora bitegurira kumbure gufasha abahunzi intambara uno munsi kumbure bishobora kutumvikana ko ari bikomeye gushika kuri ugo gwego mugabo kandi navyo bibabaje kandi bigaca bigira ivyo bijisangije kuko urumva uhunze intambara ubuzi ugira uti uko biri kose amahoro atagarutse nta kugaruka ariko hunza amazi benshi ntibumva ko baja kure kuko baguma bibaza ngo kwizuba ryatse mpava nsanga mu nzu hasa nk'ahariko harasubira kubi bafise icizere kuzuba ariko rero kukubera n'ikibazo c'uko atani inkuru ziba zikwiye abo bantu baronka ntibazi benshi yuko ayo mazi naho yuzura mu vy'ukuri atarayimvura iguye aho nyene ari imvura ibivuye yaguye ahandi urumva rero uko kutamenya ikiguteye n'ingene ucikingira n'ingene ubaho biba ari ibintu birengeye abantu bari mu bukene tuzi bari mu ngorane tuzi bari na bamwe washaka baba abari impunzi bari bakirindiriye kuko bahunze intambara hanyuma bakiraho barindiriye rero ayo mazina y'agaca yongera kubakura no kuvuga rero ko ari ibintu bibabaje cyane bigoye cyane vyari bisaba nyene ko haba igikogwa kandi ku rugezo runini cyane ni byiza ko kuba rujiri kwirakora ibyishoboye n'abandi na leta ifatanije na leta mugabo urumva ikibazo mbega abantu benshi bimukiye rimwe aho bagiye bica bimera gute hari hateguwe gute ubuzima buca bugenda gute nibibazo nk'ivyo bigoye mugabo kandi bigoye gutorera inyishu mu mwanya umwe nibibazo ivyo vyago n'isibe rero ryiduga ry'amazi ya Tanganyika n'inzuzi ziseserayo harimo Rusizi bigatera abantu n'ibintu vyo biriko bitoregwa umuti gute abo bimaze gushikira bavyakira gute twumvise wacu Justin Mulenda imvukira ya Kongo mugabo abangaha mu Burundi imbere yo kubandanya n'abano batumire tubanze dukurikire ino nkuru ya mugenzi wacu Omer Nduwayo yashitse mu Gatumba abanyagihugu batewe n'amazi bariko bimurirwa imubimbi mu ntara ya Bujumbura hari itariki 10 z'ukwa gatanu. Mu maso ntibakeye bavuga ko bagiye iyo batazi ngo kuko atakundi bari bugire nabateshejwe izabo n'iduga ry'amazi mu makartier ya Mushasha Kinyinya na Gaharawe muri zone ya Gatumba baramutse bimurirwa muri site ya Matyazo iri muri commune Mubimbi intara ya Bujumbura benshi muborira imiduga n'abakenyezi n'abana uyati size umugabo kugira acunga ibisigaye mu rugo umugabo wanje namusize muri aho kubera aho turi hari amazi menshi cyane bisaba yuko ibintu tubirihira amahera ku bwato ariko kumvo z'amahera yabuze bisaba yuko bimwe bigumaho ibindi turabizana no kuvuga yuko yacu yasigara byegeranya ariko azobinzanira kuko nivyogumayo natwaye umuryango wose abana bose ndabajanye nawe niyo sigara wenyene ariko azobinzanira ibintu hama tugumiyo tugiye Imiryango 311 igizwe n'abantu baba 200 nibo bamaze kwiyandikisha ku bushake kugira bimugwe. General de Brigade de Police Aniseni Baruta arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya ibiza n'isibe asigura ko abemererwa kurira arabafise amatongo muri zone Gatumba bakongera bakayabamwo maze inzo zabo zikaba zasenywe n'amazi. Umuntu mubona naho yoba yaranditswe ivyiwe bidatomoye muturya kara umuntu tumurindirize kuko iki gikorwa kiraba abantu b'abanyagatumba umunyagatumba nawe n'umuntu afise inzu yabomowe n'amazi igihe yayibamwo ufise inzu mu Gatumba ikaba yabomotse irimwo uyipanze harafashijwe warayipanze twaramufashije kuja kurondera handi uwo nawe arafise aho yaraba umunsi bomoka uyu munsi abo batwihanganire turaba imiryango yaba mu mazu yabo kandi ikaba yabomotse bayibamo
kubavuga ko bitakunze kwiyandikisha kubera batari hafi Jean Muyoboke arongoye zone Gatumba arabahumuriza ati kwiyandikisha birabandanya abimuwe basaba leta kuzobaba hafi. Muganga Desire Habonimana muri Croix Rouge twoshobora rero kuvuga ko hamwe twumvise nk'ibyo iyo nkuru yo mu Gatumba abanyagihugu bimurirwa mu bimbi twoshobora kuvuga yuko umuti uriko uraboneka kuri ayo makuba abanyagatumba bagize mu bisanzwe ku bintu bijanye no gukinga no gutabara ku bijanye n'ibiza n'isibe hariho impande zitatu bikorerwako izo mpande zitatu hariho bwa mbere gukinga yuko ico kiza ntikibe isibe ntibitere ico gihe haragera igihe mukabona yuko bidakunda aho rero ico gihe naco kitabaye muca muja ku rugero rwo kwitegura kugira ngo muzoshobore guhangana n'ico kiza igihe kizoshobora gutera hanyuma rero ubwa gatatu rero n'igihe rero ikiza cateye guhangana rero n'ico kiza rero cateye murumva uyu munsi urumva ivyo gukinga urumva vyaranse kwitegura nivyo turitegura kuko hari igihe kuko hariho kubera umuryango utabora imbabare kwa huje usanzwe uri mu rwego rw'igihugu rujejwe gukinga no gutabara ibiza mu biza n'isibe igihe habaye ivyo biza niho uza gusanga rero hageze yuko umuntu leta cyane cyane niyo ije imbere igafata ingingo imaze gufata ingingo twebwe mu muryango utabara imbabare kwa huje nababwiye yuko uri mu rwego rw'igihugu muri urwo rwego rw'igihugu kandi Croix Rouge isanzwe ifashanya na leta mu bijanye n'ivyo byo gukinga canke guhangana n'ibiza n'isibe niho rero turaba duti muri ivyo byose rero byashikiye abo bantu reka turabe yuko tutokora ibikorwa byo gutabara abo bantu cyane cyane twishimikije ingingo ngenderwako z'umuryango utabara imbabare kwa huje muri izo ngingo ni ngondwi muga muri izo rero nizo rero dusha turaba duti mu byo rero tugomba dukore icambere coco n'ubuntu kuko ubuntu umuntu urumva yagize ingorane turavuga duti ingingo nk'ubu kuko urumva umuntu ari mu mazi hanyuma mu nyumukamu ukavuga uti reka rero yego tugira ubuntu ndumva nawe we ushobora kuba umunywanyi w'umuryango utabara imbabare kwa huje nimba utarabawe karibu mugabo ubwo buntu nyene nibwo rero nibwo usanga turiko turashira imbere nabo bose usanga bariko barafasha ubwo buntu nibwo usanga bariko barashira imbere kubera umuntu afise urukoba James urukoba amaraso ibimushikiye nawe nyene birashobora kugushikira nico gituma rero kuri ubwo rwego rwo guhangana n'ivyo biza icambere no gutabara abantu mu gutabara abantu rero kubakura muri ayo makoba barimwo ni ikintu cihuta nico gituma rero tuvuga duti ni mu nyishu mu biriko biraba kuko urumva umuntu ari mu mazi umuntu yatewe n'amazi hanyuma ukamukurayo ni nyishu nyene kubera n'amazi yamuteye yamukuremwo umaze kuyamukuramwo ibindi rero bica biza vyiyongera kuko n'abantu urumva bari basanzwe bafise amashuri ngaho nyene ubuzima bwabo bwaraho nyene urumva nk'abana nk'ubu turi ku ishuri umuntu urumva caraba izindi ngingo mperekeza kubera muri urwo rwego rujejwe gukinga no gutabara ibiza n'isibe mu gihe cy'ibiza n'isibe harimwo imigwi myinshi isanzwe yiga ikintu kimwe aho niho rero Croix Rouge y'u Burundi iri mu migwi myinshi iyo migwi rero ya mbere akaba ari umugwi wo gutabara ujanye no gutabara niho rero tuvuga duti gutabara ubwa mbere uwo muntu yahuye n'ico kuko bashobora kuba ari abantu nk'akarero gasanzwe baguwe ko neza ubu nuko nyene turiko turavuga ya mazi yaduze akaduga ubwa mbere buke tubona umuntu akaronka umwanya wo kuvuga
kuvuga ati reka nkinjure canke reka Vyagiye ndonke umwanya kuva nko mu myaka ya 2018 vyagiye bivugwa byagumye bivugwa harabaye imburizi itarina abantu baranabimenya mu mwaka wa 2020 mbere Leonce uribuka yuko rusizi gwigeze kuduga abantu baranahunga aho Tanganyika ntiyari bwaze ntigwari bwaduge cyane mu gico gihe naho nyene gwaraduze ariko mu nyuma birasubira inyuma hariho rero ibintu biza rero vyikurikiza Leonce nk'iki kintu kijanye n'ikiyaga Tanganyika murabona yuko amakuru turonka amakuru dufise amakuru igihugu nyene gifise nuko byaduze guhera hari imyaka Tanganyika yigeze kuduga nk'igihumbi 1964 Tanganyika haravugwa cyane gose ukuntu gwaduze urumva ico guhera ico gihe burya imburizi yindi yaciye iba yuko iyo Tanganyika ishobora kuzosubira gutangura kuduga guhera mu myaka y'ibihumbi 2012 kuduga niho rero urabona mu myaka y'ibihumbi 2020 gwaraduze mu nyuma ubu rero gwaduze rero gwaraduze gose ni hamwe rero gwaduze gweruye rero niho rero tuba duti ego ni gutabara abantu mu ngorane barimwo ni ngombwa kanatsinda leta niyo ifise mu bisanzwe amagara y'abantu mu minwe yayo hanyuma twe natwe umuryango utabara imbabare kwa huje kubera dusanze dufise ubuhinga umuryango utabara imbabare kwa huje ukaburi mu Burundi mbere guhera 1963 no kuvuga ivyagiye birashikira uburundi benshi kwa huje niho yari tukaba twagiye turagiye hari umuntu yobaza wari wese ashobora kwibaza mbega nk'abajya abantu bavuye mu Gatumba bakagenda imubimbi aho imubimbi hazoba iwabo canke bazosubira kuba mu Gatumba ayo mazi ni yasubira gutera basubire bagende gutyo baguma ruko bizomera gute sinzi ko hari amakuru mubifise ko muri Croix Rouge murakoze cyane muri Croix Rouge navuze yuko muri Croix Rouge dufashanya na leta kubijanye no gutabara n'ibi bihe by'ibiza n'isi dufashanya na leta iyo ifashe ingingo twebwe turaba muri izo ngingo zafashwe ico dushobora gufashamo rero abantu barakuwe mu Gatumba baraja imubimbi imubimbi muri site Gisagara ni site Gisagara iri muri commune Mubimbi zone Mubimbi abantu bamaze kuja hajya leta niyo yafashe ingingo y'ukuba kura mu Gatumba ibajanaho rero rumva Leonce uko bazogumayo canke bagasubira inyuma ariko mugabo kubera leta yavyise mu gifaransa ko ari delocalisation no kuvuga yuko hashobora kuba ari site nyene babakuye mu Gatumba hama bakabajanayo mugaye ivyo byose ningingo za leta Croix y'u Burundi nta ngingo nk'iyo ishobora gufata kanatsinda nta bubasha yifitiye buko yifata murakoze kankubitire kwa Justin Mulenda murumva yuko abari mu Gatumba baragiye sinzi ko bagiye bose mugabo benshi bajya nyene batewe bajya amazi yateye baragiye tugira tuti inyishu yaratowe mbega weho bica bigenda gute weho uri mu Kongomani baca bagira bati ugenda muri Kongo canke ugenda nga mu bimbi inyishu leta yatoye ni agace k'inusu ikinyishu si inyishu iramba ariko icyo novuga leta yaratabaye nko yaratabaye Claude bivuze yaratabaye mu kutabara naho ariho aho umuntu yogera akananirwa bikasaba ko wa muntu yosubira iwiwe muhira none asubiraho yo hatarakogwa kuko Kongo n'u Burundi ibyo bihugu bisangiye byinshi birasangiye kijya kiyaya ca Rusizi coco na ruhande rwa Tanganyika n'uruzi Rusizi ariko ayo mazi avahe kuri source boja hamwe bakiga ingene bo bikora bakakora Rusizi kubera Rusizi rufise ingorane kandi dusangiye CPGL ivyo byose ndivyo tuma abantu batakorera hamwe Burundi na Kongo
boja hamwe barondera inyishu ramba. Ugomba kuvuga bimwe vya digue yavugwa oya digue boyikora bavyumvikanye boyikora ni ibihugu bibiri bifashe kandi bifise abantu incabwenge bogira ikintu gikomeye ariko babwire cyukubo bovukura abantu ariko hari bandi bariko barasubira inyuma ngo none tutaye ingozi wacu n'amaparasera sinzi icyo bivamo ajya ariye mu bimbi bazobaha amaparasera cyangwa akanya gusa mbega mbaze none nk'hariya muri Kongo naho ku ruhande rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ubu abo bari ngaha mu Burundi turumva bariko barava mu Gatumba bagenda aho muri Mubimbi haragakuru ugira ikongo naho boba bariko bakora iki ikongo ivyo ndi barabishika barimutse kubera abantu bagiye handu amazi yashitse kera aho leta nabifise responsabilité nini kubera yaremeye abantu bubake ahandu amazi yari ibyo navyo nivyo tubona no mu Gatumba na je navukiye Burundi bavukiye Burundi yego navukiye Burundi ndivukira kabese Burundi ariko sasa uravi barabara rijya tucamo uyu munsi nirigira gatatu irya Gatumba yego nirigira gatatu ya mbere ari ya hefu bakagimura kubera amazi kaza hagati hanyuma rikimuka hajya ubunye ubu hagira gatatu ubona ko si bishashe murabimenyereye yego Remi Havyarimana mu kigo c'ivizigiro Maison Lueur d'Espoir tugira tuti inyishu iri kwiratogwa kwimura abantu naho kumbure atari bose ico twumva coco no kumenga harimuka abana n'abakenyezi ntugasanga kumbure hariho umwe umugabo n'undi muntu yabakomeye nyene yiyumva ugasanga barasigaye ego cyane mu by'ukuri ubwa mbere ni ugukenguruka ibyo biriko birakogwa kuko birafasha ariko nk'uko Justin amaze kubivuga si inyishu irama ni ibintu by'umwanya kandi nk'uko Dr Desire yabivuze ni bijya bice bitatu birimwo hariho ubwa mbere gukinga bimaze gusendwa haja rero guhangana n'ico kiza muri ubwo buryo bwo guhangana n'ikiza mu by'ukuri ni nk'inkurikizi y'ico cambere igihe gukinga vyagenze neza niho hari inyishirama mu bisanzwe mugabo kuja mu biza nk'ibi vyerekana novuga gute urugero igihugu kiba kigeze ko mu gutegura ivyo byo gukinga ibiza ikiboneka rero nuko iwacu atakikuru kirashikwako kuko nkuko turiko turabivuga dufatiye kuri aka karorero kuruzi Rusizi hamaze igihe havugwa umugambi wo kugira amadigue mugabo mu by'ukuri wumve ko nawo nyene wo bari gice kuko habaye digue nkaho ko bari babivuze ubwa mbere mu Gatumba no kuvuga ko n'u Burundi buba bukingiye abantu babo ku ruhande rw'u Burundi ariko no kuvuga ko ivyo bitakozwe ku rundi ruhande rwa Kongo no kuvuga ko abo babanyi bacu bikongo baca bagira ingorane ko ayo mazi yose atinjiye mu Burundi yoca yinjira muri Kongo ariko hariho iciyumviro rero kije je nagomba kugaruka ko kuri iki kijanye no gukinga ico kiza urumva yuko Justin aramaze kutubera yuko ibyo bintu ari byakera kandi na Dr Desire yabivuze abanditse kahise ko Burundi barabivuga yuko amazi yigeze kuduga aha mu gisagara ca Bujumbura agashika hakuru kibuga bakinira ko bita kuri parke no kuvuga ko hajya hari radio hari ya quartier asiatique igice kitari gito ca Kabondo na Kinindo ntituvugeyo Kibenga canke Kajaga n'ahandi aho hari amazi hari Kibenga n'ubu kino gihe naho ni hari murateye ego cyane urumva rero nukuvuga nugushigikira ico kintu cyuko ugiye mu buryo bwo gukinga
hariho harabaye imburi nk'uko Dr yabivuze mugabo ikibazo gica kihaba rero nico cuko kenshi usanga vyisubiriza haheze igihe kirekire kuko urumva nk'ivyo byabaye mu 64 abantu benshi bafise amazu aho bafisemwe ingorane benshi ntibari bwavuke abari bamaze kuvuka nabo wasanga bari bakiri batoya ivyo byo kwibaza kugira ngo afashite iyo nkuru amenye ico gihe akiri mutoya azoyikoresha igihe azoba ariko aragura inzu canke ariko arubaka usanga navyo nyene bitaza mugabo nivyerekana rero ca ruhara mu gukinga bica bija ku rwego rwa leta gukumenya ngo uko biri kose twe turiko tujejwe ubuzima bw'igihugu no munsi ntiduhera ku myaka turiko duhera no ku myaka yabaye imbere yacu naha rero je ncangira nti imbega mu migambi ibihugu duhuriyemwo canke tubana vyigeze gukorera hamwe birumvikana ko uruzi rusizi ruva muri iriya rake Kivu ikiyaga Kivu aho ruca biharazwe biragoye kumva nukubona bimwe navuga ngo kudashika ku rwego rukwiye gutegura canke gukinga kuko ayo mazi mu bihugu biteye imbere niyo bifuza kugira ngo baronka hava umuyaga nkuba nk'akarorero no kuvuga ko ibi bihugu bitatu byari gushobora gutondeka amabaraje kuri urwo ruzi ayo mazi atera amazu agatera imirima ahubwo akaba isoko y'umuyaga nkuba dukoresha ikibazo rero ni iki mbega muri ubwo buryo bwo gukinga mbega abarundi baravugana nabo muri Kongo ngo bavugane nabo mu Rwanda kugira ngo bumvikane ingene ico kintu kiboneka nk'ingorane cushobora kuba ahubwo ineza kuri bose kuko hatonze nk'amabaraje ashika kuri 4 canke 5 kuko urumva n'amazi menshi bakagira baraje hariya haruguru amanutse babonye handi ashobora gutangura kuba menshi hako asenda ngo aje gusbomora ibintu bakayubakira iyindi baraje ahubwo akaba isoko y'umuyaga nkuba ivyo ni ibintu bishoboka mugabo rero bica bisaba rero wakwakumvikana niho rero umuntu acagira ataho ndagwa nkagaruka kuko urumva ivyo kugira ngo bibe nuko Burundi gwicarana abarundi bicarana n'abanyarwanda n'abarundi bakicarana n'abo muri Kongo bakaba bari mu mutekano hanyuma bakiga ibibazo vy'umutekano n'ibibazo by'iterambere ariko nkuko bizi ivyo navyo bica bigira ikibazo igihe ivyo biba batariko baravugana neza hamwe mbere usanga imbibe zugaye uca wumva yuko ni ibintu bihamagarana ni nka bimwe twavuga yuko abo bariko barahunga amazi harimwe abari bahunze kuvuzwa imvo z'umutekano uca wumva rero kimwe gifatana n'ikindi mugabe iciyumviro nico nuko bishoboka ko habayeho abo bahinga nk'abo bari muri iyo plateforme nationale nkuko Dr Desire yabivuze ntibaje gusa mu byo guhangana nibiza igihe kihavuye ngo bace barindira gusa bategure ibindi mugabo habeho nawo mugwi ushobora kwibaza mbega ayo mazi menshi angana gutyo ntashobora gukoreshwa mu bundi buryo tukaba dukinze mugabo kandi tukazana inyishu ku bibazo dufise hinga gato nkundira gato imbere yuko tubandanya tubanze dukubitire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho mugenzi wacu Jeremy Kuhima asanzwe yari ijisho n'ugutwi vya radio televiziyo Isanganiro nawene yagendeye akabona izo ngorane kuko izo ngorane zashikiye ngaha mu Burundi mugabo urumva yuko no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarahashitse kubera amazi yatanganyika n'amazi ya Rusizi. Jeremy Kuhima rero niwe aheza akadushikiriza iyo nkuru. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Uvira bavuga ko baratahura ingene basigaye babura aho bakikumusaya kandi impunzi ziriko ziridagadura atacho zinona. Watu wa mingi wanateseka hapa ya kukosa makao. Huko akutana nyumba kwa leo nyumba abantu baragowe ngaha iyi nzu zisigaye zizimvye cyane inzu twahora turiha $5 nditukizironga ku $10 ubuzi nabo ntibukiboneka kubera abarundi kubera imyuzurira abarundi bari bakwiye ko basubira iwabo twebwe tusigaye turara mu mashure no mu masengero nibari kugaruka iwabo ibintu byari kuba neza.
abarundi bwabo bamirira kure izo mvugo z'abanyekongo banongera kuvuga ko nabo baratewe n'ayo mazi kandi baranakeneye ko baronka uburyo bukugaruka iwabo. Natwe ntabyo dufite turya n'amazi arengeye mu masare ahubwo nibarutahane nta buzima ntabwo tumaze amezi 3 n'igice atanja je nabyaye umwana atanja zirahari nk'ukuntu tubayeho ngaha urabona amazi ubu yarateye mu isare nka twebwe bamwe hari abakweje imyaka 2 umwaka amezi 8 turi ngaha amazi ari mu masare amwe yashikiriwe nabo biravana n'ubashaka kugenda mu Burundi harimo ababishaka bogenda n'abashaka kwigira miti n'abaganga bari ntabo ni nkabiga twovuga ko ara nkabiga. Twarabajije umukuru w'igisagara Maire Adjoint Kifara Kapenda kubwiwe arishura ko ikibazo c'impunzi ndikiri mu minwe yiwe kiregukira ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Kubwiwe aravuga ko bariko bararaba ingene boronka imfashanyo ku banyekongo batewe n'imyuzurira. Urundi ruhande bariko bararaba ingene boronka amatongo mashasha ya lotisma aho bo bimurira. Tuko mdemarche mutuunge na sisi mkono tuangalie gisi gani tunaweza boresha hii. Turiko turaraba ingene ibintu byo kwinjira mu buryo. Murazi ko twatewe n'imyuzurira. Ni ibintu tutazi ukuntu byaje. Amazi yaduteye mu kiyaga Tanganyika n'imvura n'inzuzi sitwebwe. Twibutse abadukurikira yuko mu kiyago ku nama cuno munsi turiko turabira hamwe ibijanye no gufashanya hagati y'ibihugu bisangiye amazi ya Tanganyika n'inzuzi zisesayo mu karere k'ibiyaga binini. Abatumire turi kumwe muri studio ni Dr Desire Habonimana arongoye igisata cyo gukinga no gutabara mu muryango utabara imbabare Croix Rouge y'u Burundi, Justin Mulenda umwe mu ncabwenge z'abakongomani baba mu Burundi, hamwe na Remy Habyarimana arongoye ikigo c'ivizigiro Maison Lueur d'Espoir. Mu bihugu rero bisangiye ayo mazi tuvuga bifise ingorane zishusha kubijanye n'imyuzurira yateye ku nkengera, ariko kimwe cose icumvikana nuko cibako mu guhangana n'izo ngorane. Remy Habyarimana warikora nabivuga ku bwanyu ingorane nizihe, habuze iki kugira ngo bashire inguvu hamwe mu guhangana n'ivyo biza? Reka kumbure mpere kwa Dr Desire Habonimana muri Croix Rouge. Ingorane zirihe ko ingorane zirasa muga igihugu kimwe kikibako? Nivyo igihugu kimwe kiribako ibi vyateye vy'aya mazi ikiyaga Tanganyika caduze, amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze ku mpande zose. Ku mpande zose mugabo uyu munsi nivyo igihugu kimwe kiriko kiribako kubijanye no guhangana nico kiza. Ni kiza by'ukuri ni kiza. Remy yabivuze neza ati Burundi bwaratewe butegwa hamwe n'ibindi bihugu. Je rero ico ndiko ndabona nuko hakwiye kuba urwego rushobora guhuza ibi bihugu. Nkuko mu Burundi hari urwego rw'igihugu rujeje gukinga no gutabara igihe cibiza n'isibe, no muri Kongo ubwo rwego uko biri kose ruriho, muri Tanzania ruriho, hehe ruriho. Harakwiye rero urwego rubahuriza hamwe bakaraba ikintu coshobora cokogwa muri aka karere kose, kuko amazi ya Tanganyika turayisangiye. Urumva ntivyo hava bibuza yuko izo ngorane dusangiye zatewe n'amazi yaduze, yuko n'ubwo rwego nago rutoja, izo nzego zitoja hamwe, hakabaho nk'urwego rumwe rushobora kuraba icokogwa by'ukuri kugira ngo ishoroke. Ivyo ndiko ndabivuga, ubwo rwego rushobora kuba ruriho kandi navyo vyo bari vyiza cyane. Ico ni ikintu kimwe mbona umengo co hava kigira gifasha. Leonce we tugarutse gato inyuma, hari ibintu bikomeye kubijanye n'aya mazi. Urabona tera uyu munsi nivyo turiko turahangana navyo, nuguhangana mugo ugiye kuraba amazina bagiye barita nkaho hantu. None nk'ubu ahantu hitwa Kajaga
kivuye ni izina rivuye mu kujaga aho hantu harajaga muri kahise hariho amazi hasanzwe hariho amazi ni ukuvuga abantu bahabonye ubwa mbere uko batahora bahabona bashobora kuba ubwa mbere barahabonye atamazi ahari mu nyuma bagacana bati ha hantu kumbe nuko bimeze harajaga Reja kuraba kibenga nibenga avuye mwizina ibenga urumva ugiye kuraba intuze ugiye kuraba nayo mu mazina ahantu rero ari urashobora kubona yuko aho hantu uhavushaye uhavunyika ugiye kuraba rero n'amazina yatowe kandi ari ku nkengera z'ico kiyaga Tanganyika aho nyene ahantu rero hashobora kuba kahise nk'uko Remiya yabivuze gashobora kuba katatwigishije ibintu bikomeye burya turakwiye kwigira kuri kahise kugira ngo turabe mbega ako kahise kabaye ivyo biza vyabaye vyatwigishije iki uyu munsi dushobora kuzokorera ko kugira ngo dushobore nimba ari gukinga nimba ari kwitegura kubizoba mugabo tube tubizi by'ukuri rero hobaho shimikira ko hobaho rugo gwego nimba ruhari rugakora uyu munsi nivyo nibijanye no guhangana nivyo biza ariko mugabo ku rundi ruhande ibiza iyo kiza iyo cabaye kigahera harabaho umwanya ukora biti mbega ishuri twokura muri iki kiza cabaye ishuri ikicigwa niki ikigwa niki twokuramo ico cigwa rero kimaze kuba kikabera hamwe na hamwe mu karere hanyuma ivyo bihugu bikaja hamwe bigakora ikintu kimwe muguri kuraraba nk'ubu igihugu kimwe kiriko kirigwanako kugira ngo gishobore gutabara abaco n'ivyaco kandi navyo urumva ni igihugu nivyo biteza kubikora bezo ngorane z'imyuzurira ku bwanyu hari amatati byo ushobora gutera hagati y'abanyagihugu basangiye nk'ayo mazi hari wari ko avuga nka digue yubatswe ngaha ku ruhande rw'u Burundi hariya hagasigara amazi acatera hariya kumbura agashavu hamwe wosanga hari matati byo ushobora gutera hagati y'abanyagihugu batuye muri ivyo bihugu yego mere hose mu bisanzwe ugiye kuraba nivyo nkuko babivuze mu nyishu mugenzi wacu turi kumwe ngaha muri kino kiganiro Justin ayo madigue yagarutseko mugabo ugiye kuraba nivyo Burundi bugiye kwiyumvira ko twohava tuyubaka mbega ku ruhande rwa Kongo ayo mazi niyo Uburundi bwayubaka agaseserayo ntibazohava baca bavuga bati mbere bajya nibo batumye aya mazi asesera ngaha mu nyuma gacusanga amatati nayo aragize aradutse batumye dutego nibo batumye dutego iyo batavyubaka bijya bintu ibi ntivyari kudushikira cyangwa kubaka ifise ingufu nini ntoyi hanyuma ugasanga nico gituma ugo gwego gorinda ruhaba canke mu byo kwigwa n'ugo gwego rushobora kuba ruhari uyu munsi mu byo byo kwigwa muri ico cigwa twoshobora kuba twakuye muri aya mazi ya Tanganyika yaduze ico coco nticoshobora kuba inyishu hanyuma ikindi naco aho hantu amazi yagiye aratera igihugu kimwe canke hakabaho gusuzuma kugira ngo barabe yuko aho hantu hose hatewe aho hantu hose n'ahantu ho kuba abantu bashobora kuba kuko nico kirashobora kubamwo kugira ngo ushobore gukinga muri kazoza kuko kwama uri kuragira kwama uriko urafata inyishu yo kugira ngo uhangane nibiza kandi wari kubikinga ni ikintu gikomeye turakwiye kandi ashobora kuba naha mu Burundi twe urumva je niho mvuka ndi umurundi mugabo birakwiye kuba ibintu byo kwigishwa ngaha nyene mu karere hose ibintu bijanye ico twita alerte précoce mu gifaransa canke ikintu twita yuko umuntu yomenya ikintu kimubangamiye gusumba ibindi kuko twebwe kitarashika twebwe turashobora kubona uyu munsi umuntu arashobora kuba afise hajyama bugaca akaja kubikogwa kugira ngo yiruke ahangane n'ubuzima mugabo atazi ikintu kimubangamiye ejo gishobora kumushikira
vy'ukuri harakwiye kumenywa intozeye mu karere kose ntihabe mu Burundi gusa mu Burundi tukabigira mugabo abadusangiye izi ngorane twese tukavyumva kumwe ikintu kitubangamiye co bari kihe hanyuma twocitegurira gute twogikinga gute hanyuma mbega kugikinga bidashobotse twohava tucitegurira gute hanyuma abanyagihugu bakaronka umwanya wo kumenya ico kibabangamiye bo nyene bakakimenya hama bakamenya n'inyifato bashobora kugira igihe ico kintu kibaye ico rero kibaye ngaha mu Burundi kigaca kiba kimwe naha mu karere vyoba ibintu vyoza bifasha amareta yacu je kamvuge kuri leta yacu y'u Burundi hanyuma igafasha na twebwe dusanzwe dufashanya na leta mu bijanye n'ivyo byo gukinga ibiza canke guhangana igihe bibaye vyofasha igihe umunyagihugu nawe amenye asanzwe azi ivyo bintu bimubangamiye n'ukuntu azovyifatamwo igikorwa cyo kwama wigishije ego ivyo rero nivyo rero tunamamwo mbere ibiza ntivyama biriho naho ku rwego rw'igihugu ibiza si umwuzure gusa canke si imisozi gusa itemba burya hari ibiza vyinshi mugabo tugafashanya kumenya ku akarere kose ahantu hose ibintu bibabangamiye hanyuma mu nyuma ukuntu bashobora kwitegurira guhangana navyo igihe bibaye kuri ruje y'u Burundi iri ku rwego rw'igihugu kose gushika ku misozi yose hariyo n'amakomite ya Croix Rouge mu makartie yose urwego rw'igihugu kose ubu turiko turahangana no gushiraho aho atari nico twita amakomite yo ku mitumba asanzwe no gukinga no guhangana n'ibiza igihe bibaye ku mutumba nyene iyo mitumba rero niyo rero yociba isoko nyayo ugwinjiro nyago kugira ngo abanyagihugu bamenye bigireho hanyuma bashobore gukwiragiza hose bamenye ahantu hamwe ikibabangamiye murakoze katubandanye kwa Justin Mulenda twakutuvuga kwara hari amatati bishobora gutera hagati y'abanyagihugu batuye bino bihugu byacu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi aha bamwe barakoze ku ruhande rwabo abandi kumbura ugasanga ntavyo barakora canke niyo bokora ugasanga ntibabikoze kumwe ariko bari gukorera hamwe nukuri icyo kibazo ingorane zohaba kubera ibyo nyine nuvuze aba bakugarino amazi akaja ahandi niyo mpamvu je navuze ngo ni byiza kuja hamwe turabavukanye tusangiye byinshi hanyuma tukatorera umuti hamwe aho vyogenda neza hatabaye uko rero umuntu wese akikorera ko vyotera ari umwanya vyotera ingorane sinzi kubwanyu Justin inyungu canke akarusho nakahe hamwe ivyo bihugu bigiye hamwe mu guhangana n'ivyo biza ibintu nk'ivyo twobishika ko gute vyoshikwa ko gute gushika kuri ivyo tubanze tubwire tuti inyungu ihari hamwe ibihugu bigiye hamwe bigakorera hamwe kugira ngo bishobore guhangana neza n'ivyo biza inyungu ya mbere n'abanyagihugu kubaho neza baba bakize ibiza bakajyama neza bakakora neza bakaronda bakaja imbere ariko ivyo bitariho abanyagihugu bazobaho bariko barahunga ingorane ndizo hera n'ibihugu rero bica bimererwa nabi cyane hanyuma cya kabiri bibaye gutyo hariho development iterambere icariboneka hariho ubu abantu bavuye Burundi ku Kongo bajayo n'ingorane nyinshi hariya usi amato ushyitse mu Gatumba muri Kongo n'amato akora mu ibarabara ubwato kabisa imodoka zananiwe ubu n'amato alo babikoze hamwe neza basi abanyagihugu baca bagira gahengwe baca batera imbere bakakorera hamwe kubera uyu munsi twebwe turi ku mupaka
uravye movement y'abarundi n'abakongomani mu kurondera kubaho movement ni nziza ariko ingorane nayo mazi uyu munsi abantu bariko bararira baguma barira abana ndibabaho neza abana umunsi ku munsi barimuka abahora bakora gwa rudandazwa ruca ku mupaka vyahagaze ni ku nguvu kabisa ndibifadika ko rugubo ni byiza ibi bihugu bibiri bikaja hamwe bikumvikana tukore gute tukore iki kugira ngo ibihugu vyacu bikire kukiza igihugu ni kukiza abanyagihugu ego urakoze cyane hinga nkubitire iwawe kwa Remy Havyarimana ikigo cy'ivyizigiro inyungu akarusho hamwe ivyo bihugu bigiye hamwe mu guhangana n'ivyo biza turiko turavuga vy'imyuzurire bishikwe ko gute urumva ko ari kuneza y'abanyagihugu n'ibihugu nari nakivuze ubwa mbere ndakigaruke ko Leonce iki icerekana urwego igihugu kigeze ko gukinga ibiza canke ibindi byose ni bimwe bita integuro planification ivyo navyo ni iki gituma ababa bariko barakora badahangana gusa n'ivyo vyabaye mugabo igihe bamaze kubona ko habaye agahengwe ndakivuge gutyo hagaca habaho umugwi rero wiyumvira ngo mbe vyavuye kuki inkurikizi mbi zabaye zihe icokogwa kugira ntibizosubire nikiye ivyo rero kenshi bitabayeho bica bigorana ariko rero uciye bifatanya n'iki gihe turimwo aho dufise ingorane z'amazi yarenze umurengera mu vy'ukuri duca tuja muri bimwe abahinga b'ivy'imigambi canke mu projet bavuga ngo bafata ibisa nk'ibimeze nabi remenance bakabihindura mu byo bita les opportunités muri kino gihe rero ibi bihugu vyacu bifise ingorane z'amazi ariko tuzi kandi ko ibice binini vya Afrika n'ibihugu bikeneye amazi ku bwinshi no kuvuga rero hobaho gufata ayo mazi ariko aratera ingorane tukayafata ko ari itunga Imana iduhaye amazi ariko abingorane kino gihe akaba ubutunzi ego kuko erega eheraba kubera amazi yagabanutse canke atakorewe neza kuri barrage ya horiduha amazi umuyaga nkuba munini habaye ico kibazo bakavuga ko amazi yagabanutse biratangaje rero kumva ko no munsi dufise ingorane z'amazi yabaye menshi hariho ikindi gice amazi yagabanutse tukabura umuyaga nkuba ko tutafise amazi mugabo handi nuwo muyaga kuba tukava tubura ko dufise amazi menshi urumva ko ari ibintu habaye icigwa abahinga bakicara gutora inyishu n'ibintu byorosha wibuka intambara ziba muri iki kiyaya ca Rusizi ruguru muci abantu baragwana bikamera nabi ko kubera kubura amazi ahantu baba baciye imigazo y'amazi umwe wese akagomba ngo nibazane mu ndimi wanje mugabo ayo mazi niyo bahagaritse ahejeje kuzana amazi umuyaga nkuba boca bayarungika rero muri izo ndimo no kuvuga ko ikibazo tugitoreye inyishu nziza gishobora kuzana inyishu z'ibibazo byinshi turiko turagira mu gihugu kandi inyishu irama inyishu zose zirama kuko uku kurondera amabarage ku nzuzi ni byiza bariko baragira uravye kuri Jiji Murembwe n'ahandi mugabo aho hantu batega ahantu hariko haramanuka hari amazi menshi mugabo hariko haramanuka mugabo ha rero twumva yuko hagera igihe yo nyine akizana kandi tukaba tuzi ko rake kivuta sizo kamejo izogumiza iyo rero gushiraho barage nibashake bashireho zine canke zitanu zitonda umurongo bazoca bafata mamenya amazi amanuka nibo bazogira ati turekuye ayanga nuko mugaba yasutararekura nabanza ashireho umuyaga nkuba aya nayo turekuye igice tukirungitse mu ndimo aya ni naje muri Tanganyika urumva aho bazoba bakijije Gatumba bazoba bakijije ingorane zose zategwa n'amazi ava muri Rusizi ufashe muri Tanganyika naho umuntu yibajije
uno munsi tuzi yuko igisagara ca Bujumbura kinywa amazi akorerwa muri Tanganyika kandi bakavuga ko iyo habaye amazi menshi byondo bica biza konona ivyuma biyungurura ayo mazi tugaca tugira ingorane zo kuronka amazi kuko twaronse amazi menshi urumva ko ari ibintu hamwe abahinga bohagarika bakagira bati mwegenda muhangane nico kiza mugabo abahinga bamwe nibicare hajya batora umuti w'ibi bintu kuko eregejo none nihagira ingorane zigasivya neza ivyo vyuma biri muri Tanganyika igisagara ca Bujumbura tuzoca tugira gute urumva rero hari hivyo vyo guhangana nikiza bikenewe mugabo hariho uruhande dutegereza kugira tuti abantu rero nibiyumvira ivyo bintu vyamabiba biva kuki birazwi bagatora inyishu hanyuma bagacatora n'umuti urama uzoza guhindura ubuzima bw'abarundi. Urakoze cyane Remy Havyarimana ikigo c'ivizigiro Maison Lueur d'Espoir. Ningaha rero harangiriye kino kiganiro ku nama cuno munsi cari gishingiye kubijanye no gufashanya hagati y'ibihugu bisangiye amazi ya Tanganyika n'inzuzi zisesayo mu karere k'ibiyaga binini cane Uburundi na Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Ni kiganiro radio televiziyo Isanganiro yatunganije ifadikanije n'ishira hamwe la Benevolencia. Nabakengurukiye rero mwebwe mwese abo twari duteramanye ngashimira n'abatumire twari kumwe Remy Havyarimana arongoye ishira hamwe ikigo Maison Lueur d'Espoir ikigo c'ivizigiro Dr Desire Habonimana arongoye igisate kijejwe gukinga no gutabara mu muryango utabara imbabare Croix Rouge y'u Burundi hamwe na Justin Mulenda umwe mu bakongomani baba ngaha mu Burundi. Ibihe vyiza ngaho hose muherereye mugiraho muba mwubahwe naho butaha. Una Una